Nshuti bagenzi namwe bakunzi ndabaramukije amahoro ndabaha ikaze muri kino kiganiro aho turi kumwe n'umuhuza bikorwa runaniga abanyagihugu y'Uwarene hitamwo neza Union pour la Renaissance de la Nation. Urwo runaniga abanyagihugu rukaba rurwanya ivyiyumviro vy'ihonyabwoko n'ihonyabwoko n'ivyaha bibishamikiyeko aboneka no karere k'ibiyaga binini. Apotre Bernard Ntungwanayo intumwa y'Imana mu bantu akaba umwanditsi w'ibitabo umushakashatsi n'umusesanguzi niwe yerekanye itongo rya Edeni aho riherereye aho Imana yabumbiye umuntu wa mbere muri Koshe. Yerekanye kandi inkomoko y'ubwami bw'Uburundi muri Munyonyo mwaka wa 2022 mu gihe haheze imyaka irenga 100 higishwa kahise katariko hirya no hino mu mashure. Yanashize habona kandi donido ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu arivyo Burundi, Rwanda, Kongo, Tanzania ndetse na Uganda. Apotre ndagoye kazi muri kino kiganiro. Ndakuramukije, ndagushimiye kandi ndaramukije abarundi n'abumva runo rurimi aho bari hose mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye byo kuri uyu mubumbe w'isi. Namwe mutumvirize ndabaha ikaze hano kuri One Day Burundi. Tugiye guca hirya no hino intambara ziko zibera mu gihugu ca Kongo. Tukaba tubona aho izo ngabo za FARA, RDC ndetse n'igisirikare c'u Burundi niyo migwi yose za Wazalendo, Mai Mai, Nkorabara ija gusotora M23 muri territoire isanzwe irimwo. Aho M23 ejo bundi yafashe Masisi, ubumwe bwa Buraya ndetse na Amerika bica bisaba ko M23 yosubira inyuma ikaharekure kasubiza izo ngabo za Kongo ndetse n'izo Burundi nabo bose bafashanya mu gukora ibara muri ico gihugu. Apotre mbega ubivuga kwiki? Urakoze cyane kuri ico kibazo c'inkoramutima umbajije. Ni kibazo nibaza yuko abantu benshi basha kumva ariko bakabitahura gutandukanye. Ariko nagira ndababwire ko mu kwishura iki kibazo sinja kwisunga cyane ibya Kongo ahubwo ndisunga iby'akarere k'ibiyaga binini, binashobotse ndabihuze n'ikibazo ca Afrika muri rusange. Ubwa mbere bwo kugira ngo amahoro aboneke muri kano karere k'ibiyaga binini, haba Kongo haba mu Burundi canke ndetse no muri biyaga binini, kugira ngo dushobore kugwanya irihonyabwoko turitsinde, nuko dutegerezwa kubanza kwigisha abantu bahaba bakamenya abaribo, bakamenya ico bapfana, bakamenya ubuhinga n'uburambe bwabo mu bintu vy'iterambere bigize isi, ko babigizemo uruhara ibisekuru vyacu. Hanyuma tugaca tuja mu mateka ya kure cane n'aya hafi tukayateranya, niho honyene dushobora kuronka aya mahoro muri kano karere. Ku kibazo rero ca Kongo umbwiye, jewe kugira ngo ndakije ko nagira ngo mbanze nerekane ikibazo dufise muri Afrika, ikibazo dufise mu biyaga binini, ni ikibazo kijanye n'umugwi w'abantu baturuka mu bihugu bikomeye canke ikibazo gituruka mu bihugu bikomeye bagombye kwigarurira Afrika, bagomba kwigarurira kano karere, bagerageza kunyegeza amateka canke kahise ka bino bihugu vyacu kugira ngo ntituzopfe tumenye abo turibo, ntituzopfe tumenye ico tumaze canke ico twamaze, mbere badukura no kutwambura amazina y'ibisekuru vyacu, batwita amazina yabo bavuga yuko amazina yandi ari ubushenzi. Nkavuga rero nti ikinyoma ca mbere aho kizingiye ni mu bintu bibiri. Ica mbere, iki kinyoma kivyara ihonyabwoko kikavyara ubwicanyi ndengerabutungane muri kano karere k'ibiyaga binini. Ubwa mbere gituruka ku bijanye n'ivyo kwemera Imana batubeshe bakazana ibitari vyo. Ubwa kabiri gishimikiye kuri kahise, ariyo mateka batwankiye ko tumenya, banatubuza gukoresha no kumenya ayo mateka ya kera, ahubwo batuzanira yiwabo, baza bafata ibintu vyacu byose barabihindukiza, baravyanka ko tubimenya, barazibira. Kandi ivyo babanje kubikora muri colonisation, baraheza babandanya babikora mu gihe c'ama republika, n'uyu munsi rero nivyo biduhanze muri bino bihugu vyacu. Reka ntangurire ubwa mbere kuca amadini. Amadini arivyo tuvuga byo kwemera Imana. Ubwa mbere duhere mu Burundi. Mu Burundi hariya mu Cankuzo, abazanye ijambo ry'Imana baje bavuye muri Zanzibar.
baje bavuye muri Zanzibar baza bavuga ngo abarundi ntibemere Mungu. Hanyuma abarundi kuko bari basanzwe bazi Imana, niho ngomba ko abantu mwumva yemwe barundi kazigwaruka abantu bo mu karere k'ibiyaga binini baje mu Burundi, muri kano karere k'ibiyaga binini, mu Rwanda, mu buseruko bwa Kongo, mu Buganda, hari hasanzwe Imana basenga kuva kera. Niko rero kubabwira yuko iyo Mana bazanye yitwa Mungu. Hanyuma abarundi b'abatware baravyanka, abatare baravyanse, batwara kiriya gice cyo burasirazuba bavyanse, barahangana, bubaka amasengero bakoresheje ibiti n'ivyatsi. Abaganwa baje inama barayiturira iya mbere, bubaka iya kabiri barayiturira, bubaka n'iya gatatu barayiturira. Bamaze rero kuyiturira niho bagerageza barabafata, barabica, bishe abashika 5. No kuvuga ko mu mateka rero yizi nsengero mubona mu gihugu cyose cy'u Burundi, ni mumenye yuko hariho abaharaniye yuko Imana y'abarundi guma yitwa Imana y'abarundi ititwa Mungu, kuko abari kwivuga baje bavuye muri Zanzibar bayita Mungu. Rero kuko mu Burundi no mu Rwanda bayita Imana, kandi ugiye hariya mu Misiri ahabaye aho nova ko ariho hatanguriye kwamamazwa ko ariho hakomeye, baca bavuga yuko Imana iba ku isoko rya Gihoni. Gihoni nayo murabona ko bazungu bayihinduye bakayita Nile. No kuba ko mu Misiri ya kera bari bazi ko Imana iba Gihoni. Gihoni no kuvuga kuri source, ku isoko rya Gihoni ariyo Nile y'uno munsi hariya mu Rutovu Igikuzi. Rero bari babizi mu mateka, ntibashobora kubabesha, baravyanka, barabiharanira, barabigwanira. Aho ibyo babandanije gukora byose bavuga bati aya mazina 2 3 mufise y'ibisokuru siyo, muritwa rimwe riherereye ku Mana n'irindi ry'igikirisu ry'igifaransa, no kuvuga ukaja kwitirano n'ibisekuru byabo bitari byo. Aha rero umuntu yo kwibaza, mbega kuki badusunikira kumva Mungu, kuki badusunikira kumva Imana baje bavuga, kandi abasokuru bacu bari bazi Imana nyamana y'ukuri yari ijoro n'isi atari gubagwa bigati. Aha rero cyo ngomba kubabwira ngaha niki, ngomba ko umurundi wese niwo muri kano karere agomba kumenya, mugomba kumenya yuko Imana yavuye i Buraya ije kwigishwa mu Burundi canke mu biyaga binini. Ni Imana ubwa mbere ikubwira ntuyibaze, ubwa kabiri ni Imana utumvise ibyo ikubwiye ikikoresha ingoho canke umuheto ikakwica. Ni Imana itagira imbabazi, ni Imana itagira urukundo. Iyo niyo Mana bazanye. Aha rero tubyumvikane neza. Mbega ibyo byatanguye gute? Nabo ubwabo sibo, nabo baribye, biba ijambo ry'Imana, baryibye baza kuriduha nabo batarizi. Reka ndabibabwire neza ibintu mu vyumve, kuko ibi hari abashaka kuvuga ngo apotre yataye umurongo. Isho ni burenganzira bwanyu, ariko ugomba kuva ku byo bakwigishije kuri paruwasi ukabanza ukarengana inyuma cyane mu mateka cyane muri kahise, ukamenya iyo byaje biva. Abaromani batuzaniye ijambo ry'Imana, baryambuye ubwami bw'Abagiriki igihe baba puissance ya mbere ku isi ikomeye. Baryambuye abo Bagiriki. Abagiriki nabo baryambuye Abisirayeli. Abisirayeli bande? Abisirayeli bakomoka kuri Yakobo, yahawe isezerano n'Imana ikamukura kuri Yakobo ikamwita Isirayeli. Isirayeli rero ariwe Yakobo yahavuye ahabwa aho kuba arico gihugu ca Isirayeli. Ariko uyu munsi nta bene Isirayeli aribo bene Yakobo bahari. Niba bahari bari kurusha, kuko abahari bafise ibihugu baje bavamwo, bafise ibihugu baje bavamwo. Barya abantu bari muri Isirayeli nibo bazana gugizo kubwira. Ariko Abisirayeli bukuri bene Yakobo ubwa mbere bwo n'abirabure
ivyo tumaze igihe cyo turivuga mu biganiro bitandukanye. Perezida Putin ariho kubishirako akadomo, aravuga ati ibi nibyo rero tubivuge, nta Mwisirayeli yigeze yera nabirabura. Hanyuma ubu rero turandika twerekana amateka ajanye no kwemera Imana kuva kera. Aha nagira ngo tubanze twumvikane ibi bikurikira. Mbega asanga abagiriki bazanye ijambo ry'Imana baryivye Abisirayeli bakaritwara, ku batabizi abantu 70 baratoranijwe baja bamwe kwabo bandi ukwabo kugira ngo bahindure ivyari mu nyandiko icyarmeye kugira ngo bije mu Kigiriki. Ni nayo mpamvu muzosanga mu mateka babwira yuko Bibiliya yatangwe kwandikwa mu Kigiriki. Nivyo, ariko bari bayikuye mu imizingo yari yanditswe na ba Mose n'abandi banditsi batandukanye n'abahanuzi batandukanye bagiye babwirwa iby'amateka y'Abisirayeli, iby'amateka y'Imana. Rero twovuga ko abagiriki hari ibyo bahinduye batashaka gukozwa, n'abaromani rero niyo mpamvu babishikiriye bakabihindura batagomba kubikozwa. Ariko ibyo ntibica bihindura icyo Imana yavuze. Aho niho bihendera, kuko nta na rimwe mu mateka muzokwigira musanga Yakobo ava mu muryango umwe n'abo banyaburayi. Abo banyaburayi barafise aho bakomoka, Abisirayeli barafise aho bakomoka. Bakomoka kuri Burahimu yabyaye Isaka avyara Yakobo avyara abana 12 aribo bitirirwa imiryango 12 y'Abisirayeli. Ibintu rero dufise uyu munsi bijanye n'iyobokamana canke ibijanye no kwemera Imana, nukumenya yuko dufise ibintu bitari byo bahindaguye ariko bifitaniye isano rya hafi n'ukuri kw'ivyo Imana yavuze. Simvuze ko byose atari byo, harimwo byo ariko harimo n'ibindi bitari byo. Ibiri byo turavyemera, ibitari byo ntituvyemera. Impamvu mvuze byo, uzompinyuza azoza mbaze ibitabo bitari muri Bibiliya bakuyemo bivuga gusenyuka k'ubwami bw'Abaroma, k'ubwami bwose bwabaye mu isi bwigeze rurangiranwa bwa Babiloni, bw'Abamedi n'Abaperesi, bw'Abagiriki, n'ingero bwami bubi bwa nyuma buzovaho. Byo biri muri Daniyeli igice c'indwi. Hanyuma ndamwereka ivyo bitabo bya Enoki, igitabo ca kabiri ca Ezira, ndamwereke mu gice ca 6 cyo muri Ezira ca kabiri, igitabo ca kabiri ca Ezira mu gice ca 6, arabe neza ingene abo bantu bazovaho. Rero babikuye kugira ngo abantu ntimumenye ukuri. Niyo mpamvu mu mateka muri Katolika batabemerera gusoma Bibiliya. Ubu biratanguye kuza, kandi intambara uyu munsi hari ni intambara yo kumenyesha ukuri kw'ijambo ry'Imana ku bantu bose, bozibira boreka ntako bazobigira, byaramaze kumeneshwa karabaye. Rero ibijanye n'ivy'iyobokamana batubeshe, ntimugire ubwoba biriko birahera, kuko Katolika yabaye hose ku isi. Nkuko Daniyeli yavuze mu gice c'indwi mu 22 kugeza 25, yakoze ishano, yakoze ibintu bibi. Ahenshi rero namaze kugara. Muri Amerika uragenda n'ikirenge kigahindukira nta katedrale ubona. Muri Canada, Australia, Europe, muri Europe ziye mu Butaliyano gusa, naho nyene si hose. Bivuze ko iryavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Daniyeli ryaramaze gushika. Abantu benshi batumva badatahura, sinumva ico bakironderayo. Hari ibintu bibiri. Icambere, Papa ubwiye umwaka uheze yatangaje yuko abagabo barongorana n'abagabo bo bahezagira, abagore barongorana n'abagore bo bahezagira. Ivyo mwibuke ko Imana ivyankoro no yasanganguye irimbura Sodomu na Gomora kubera ico cyaha. None nimba Papa yatangaje ivyo uyu munsi kubera ko abasenyeri b'Abarundi bakitonda mu rusengero kubesha abanyagihugu, leta ntibabutse, ariko nta leta ihari. Birakwiye rero ko haboneka impinduka mu gihugu kugira ngo ibintu byose bije ku rutonde. Iyo Mana bavuga bigisha babanza bisobanura abanyagihugu, tubabaze iyo Mana bigisha yariyo, twumve ko bayumva, nayo bumva, nayo bazi. Kandi benshi barazi ukuri ariko ntibashaka kuri kanzu. Aho hari ku rwego rw'iyobokamana, urwego rw'iyobokamana canke byo kwemera Imana baratubeshe, ariko kuri kurateba kukaboneka. Kandi ukuri byo kuje naho ikinyoma cogenda n'indege, ukuri ukagenda n'amaguru, kuratebwera igihe kugahagarara. Kuko Daniyeli yaravuze ngo ubwo bwami bwose buzokurwaho. No kuvuga ngo aho hageze ko bukugwaho
niho ico kinyoma cahagarariye cyo kubandanya babesha abantu ibitari byo. Amasengero menshi ya Katolika hafi nka yose, hafi 99% nta sengero nimwe terimo ifoto ya Yezu Kristo, kandi ifoto ya Yezu Kristo bashiramo no mukinyi wa filime ya filime ya Yezu. Uyu nawe hariho imanza ziko ziraba ute uyu munsi babana babesha abantu. Uyu munsi isi isigaye iri mu kiganza. Ntibari bazi yuko igihe kimwe bazokora ikoranabuhanga badashobora gukontorora. Uyu munsi ikoranabuhanga rihari, ibi vya internet, nta numwe ashobora kuzibira, ushobora kumenya amakuru yose ari ku isi. Abazogira ibihari muzombwire, ndabere ku rusengero mu Butaliyano bemera ko Yezu yirabura be na Mariya, n'amafoto ariyo nabirabure, nzorubereke ndarubahe, biri kuri internet, biri kuri site, turabifise. Aho rero ni hamwe. Aha kabiri nibijanye na kahise. Kahise kacu katwereka yuko ibihugu byacu byo mu karere k'ibiyaga binini ari ibihugu byoba bizingiyemwo uburambe mu bijanye n'ubunararibonye mu by'ubwenge bw'uyu munsi. Duherutse gukora ikiganiro twerekana ko ishango ariho ibiharuro byatanguriye canke imibare mu Kinyarwanda. Twerekana ko mu myaka irenga ibihumbi 200 abashakashatsi bagerageje kurondera, les archéologues beremeza ko ibiharuro ariho byatanguriye. None no kuvuga ko ibiharuro byose byigwa ku isi byatanguriye iwacu. Nama ndiko ndababwira ko nta Burundi nta Rwanda, hari mu Rwanda harya ishango harimo bigaruriye batwaye, ariko nagenda babwire yuko nta Burundi nta Rwanda ko nta rubibe rwari ruhari, kandi abarundi benshi bakomoka mu Rwanda guno munsi, nkuko hariho n'abanyarwanda bakomoka mu Burundi guno munsi. No kuvuga abatanguye kutura canke kuba muri Tanzania y'uno munsi aho batwaye uburundi, no kuvuga muri Buha yepfo na Buha yo ruguru, aho bita Busubi, aho bita Ikarama n'ahandi henshi, aho hose hari mu Burundi. No kuvuga rero yuko abantu bari muri iyi region bagenda bimuka bava hamwe baja ahandi, nta rubibe bagira. Nigeze kubabwira yuko bava kuri Ocean Indie bakaza bakira mu Burundi bakubita kuri Ocean Atlantique, kuko ngo ntiyabaho. Ibyo mu myaka ya kera cyane, imyaka 1340 nuko byari bimeze. Rero ibijanye nayo mateka babinyegeje kugira ngo twigere tumenya ukuri, ngo tumenye ibyo duharanira. Kuko uyu munsi hamwe umurundi n'umunyarwanda wese ahari yomenya ko ibi biharuro twiga ari iby'iwacu, kandi ko ibiharuro byose ku isi biga byavuye hano iwacu. Hariho akantu ko kwinjiramo bakabona yuko dukomeye. Umuntu wese akiyumva ko hariho n'ibindi byinshi twogira tugatangura bikarengana. Ntabwo baro dufise bwo kubandanya irite yo kugwanya ibyo binyoma byavyaye genocide. Tuzobibandanya kandi tuzobitsinda turi kumwe n'Imana. Nagira rero ngaruke kuri ibyo bya histoire, kandi ndabereke ingene bamaze gutsindwa muri colonisation, bakirukanwa muri Afrika batagiye, bahasize ibirenge. Ko nko mu Burundi bazanye Jean Pierre Chrétien yigisha histoire atazi, azana histoire y'Iburaya, akaja afata kamwe agahengeka. Intumbero rero kugira ngo ibyakorewe abarundi muri colonisation ntihagire uzobimenya canke ngo bizomenyekane, kuko bari bazi ko bigize icaha ca crime contre l'humanité. Ubu byaremejwe muri Afrique du Sud yuko colonisation ari crime contre l'humanité, ni icaha ndengera butungane. Kuvuga ko uyu munsi ikindi abarundi batibuka nuko batigisha ngo bamenye yuko Uburundi bwakolonijwe n'Ububirigi ku ngufu, kuko Uburundi bwari sous tutelle. No kuvuga Ububirigi bwagomba kubafasha mu iterambere gusa, ntibagomba kubakoloniza, kuko Uburundi n'u Rwanda byarabwa na ONU y'uno munsi, niyo yari ijejwe Uburundi n'u Rwanda.
ari itanga n'amategeko yuko ububirigi butodukoloniza ko basanze administration d'office aho bwira utari y'ababirigi basanga ibintu byose bitonze by'intwaro baravuga ati mubafashe mu byiterambere gusa. Ivyo ama decision arahari turayafise, ariko uyu munsi abarundi ntibatahura ngo bamenye ko ububirigi bwadukoreye crime contre l'humanité, ko ububirigi bwatuzaniye racisme mu kubiba amacakubiri y'amoko, bakaja kuzana abo bantu baducura bufuni na buhoro. Ivyo ntabwo bavyibuka. Nagira bwira urwaruka bavyumve yuko ububirigi tubwitwariye gohanwa nyaguhanwa, tubwitwariye ibyaha bufise birarenze ukwemera kwa Kereziya, nta n'amafaranga boronka bishura y'indishyi y'akababaro. Ariko rero niyo mpamvu aha niho ngomba guca nuririra ndababwira ngo ivyavuzwe n'ubumwe bwa Buraya, ivyavuzwe n'abanyaburaya yuko M23 yafashe Masisi yovaho bishingiye kuri ibi niko ndababwira. Mbega ko imasisi ari mu Rwanda rwa kera, none uyu munsi uwo Rwanda rwa kera bakaba baruciyemo igice kinini bakagishira hanze y'u Rwanda, aho bashize inyuma ababayo ko arabavukanyi b'abanyarwanda, ko arabavukanyi b'abarundi, kw'ivyo byo bakoze ku Burundi baca bavuga ngo ni muri Kongo. Kongo irabaho, Kongo mbirigi niyibaho, Kongo mbirigi rero ibaho niyo bagize. Kubirigi rero bwatsinzwe tukikukira, n'ibibanza twari dufise bigomba kugaruka, niho tuzatwikukiye nyakwikukira, atari uko ntibishoboka. Icya kabiri, mbega ko tutarumva ububirigi buvuga yuko aba bantu birirwa barotswa inyama muri Kongo ko ari abakongomani, ububirigi bugatanga declaration bugabwira umukuru w'igihugu yuko ivyo bintu agomba gufata babikoze bagahana, ko tutaravyumva. Kubwo bumwe bwa Buraya tutarigera twumva bubivuga, ntibazokwigira babivuga, kuko irya ntambara iri hariya ni intambara yo kudukoloniza ku nguvu, kudutega ku nguvu, kutwicisha bakoresheje bene wacu bakozeho nyabwoko muri kano karere. None ni hehe kw'isi murigera mubona abasoda bahunga bagahungira mu gihugu bafise inkoho ntibazibake? Ni igihugu kimwe cyonyene, ni muri Kongo ikiriza yiye. Baheje FDLR baheje gukora genocide mu Rwanda, bikubita muri Kongo, bagiye batwaye inkoho baja mu makambi bise y'impunzi, cyese ndavyemera, bafise inkoho. Mbere hageze igihe Perezida Mobutu Sese Seko avuga ko bokwakwa izo nkoho bakaba mu makambi batafise inkoho, avuga ko bazohungabanya umutekano w'u Rwanda. Hanyuma ububirigi buranka, ubufaransa buranka, na Oniranka. Ivyo birazwi. None nimba bimeze gutyo, kubera iki bazwiragira abakongomani bavuga ikinyarwanda bafashe Masisi? Ahubwo nibaza ko bashobora kuba bafise ikindi kibazo. Numvise umuvugizi w'igisirikare ca FARDC avuga ngo Masisi basuye kuyifata, ngo bayirukanyemwo M23. Birateye akabonge, birateye umubabaro. Bukeye ngo vyahindutse, ngo basuye kuyifatira. Masisi irimo M23. M23 iri muri Masisi ntiyagiye gufata Masisi nkuko nabo babivuga, nkuko umuvugizi abivuga mukaye muraca mumwumviriza. Ahubwo barabateye abarundi bariyo, igisoda cy'u Burundi, FARDC, Mayimayi, Nyatura, FDLR, Wazalendo, bagenda gutera M23 aho yibereye. Hanyuma rero bakurikira ibagwanya, bagera bahunga baje Masisi, babakurikira mpaka barabirukana barenga Masisi. None ni gute wocu uvuga ko umuntu yigwanya ugira ntibamwice, wocu uvuga ngo nasubiza aho yafasha? Ahasubiriza iki? Si wabo, si imiryango yabo sihiri. Ahubwo ayo masezerano muvuga muhoha, jewe nibaza ko munsi umwe muzosanga bazobakurikirana kugeza aho bari hose, kuko munsi umwe bazobakurikirana babasanga ahantu hose bateye bavuye. Kandi ico gihe ayo makungu ariko aravuga ivyo ntazosubira kuvuga ivyo, azoca hindura, kuko niyo abandanya avuga ivyo bazoca yirukanwa mu nyuma. Egahe barazi ubwenge barabikurikiranira hafi. Nibaza ko ibi wobigereranya n'urugendo Joe Biden yagize hafi ya muri Angola ejo bundi. Nibaza ko rufise ico rupfana n'ibibira muri kano karere, barafise ico baharondera. Ariko ivyo baharondera bagomba kumenya ko tugomba kuvyumvikana
ntibagomba kubirondera nk'uko babirondera kera bakabitwara uko. Ubu ibyo bakeneye muri kano karere tugomba kubanza kubyumvikana. Ntibashobora kwama batwara ibintu byacu Imana yaduhaye biri mu kuzimu ngo babitware babanje kutwica, bibasiye babanje kwica abatutsi baba muri kano karere. Ntibikunda, kuko baraturyanisha bagaca batuha ibigwanisho bitwica. Mwarabonye ibyo ayo makungu ubwo Buraya na Amerika bakoreye Zelensky, igihugu gisigara umusaka. Ejo bundi muzokumva kitakiriye kuri karata. Ibyo rero nduja kuvyemera hano. Twebwe uzoza kutwica tuzogerageza twigwane ko, abasenga basenge, abagwana bagwane, hanyuma twigisha abantu ko bagomba kubibona kumwe, impande zose zikore. Mugabo dutegerezwa kwanka kwicwa, duharanire kubaho nk'abarundi, nk'abanyarwanda, nk'abakongomani uko batwise, kuko na kare ntitwitwa uko. Ibihugu byinshi ntivyitwa uko vyitwa uyu munsi, nka Kongo na bakarorero yitwa Kongo Mbirigi, urumva. Afrika yitwa Arkeburan, urumva. Bagiye bafata ibintu byose babigira uko bishaki. Uburundi siko bungana, u Rwanda siko rungana, barafashe bashiraho bashaka, bafashe bagumizanya. Ivyo rero baca bagira ry'amasorogo y'ubumwe bwa Buraya ngo ntihagire ukora ku bijanye n'imbibe. Ivyo ni ivy'iwabo bavuga, nta imbibe ntazihari, n'iwabo ntazihari, ziri ku masanamu. Izi mbibe bashizeho tutumvikanye, batumvikanye n'ubwami bwacu, batumvikanye n'abatware bacu b'ico gihe, ntazo twemera natwe. Ibi rero bizorangira byose tukubitanye mu mitwe, tukagwana, kandi twaheza uru rugamba tuzobona amahoro. Rero abo muri kano karere ntibashobora kubona amahoro tucicaye ku binyoma by'amadini, tucicaye ku binyoma by'amacakubiri ashingiye kuri kahise katariko, aho Lebantu abo bita les Anus baciye bita Lebantu bakabita ngo n'abahutu, ngo nibo bakera muri kano karere. Abandi baracava ngo baje bava muri Ethiopia, nibo baje bavayo. Twebwe turabo muri kano karere kuva kera, baturuna batembera aho nyene haho hose turi. Ibi bihugu turimo byari mu bwami bwa Misiri, mu mateka hose n'ibyo muzosanga mu bwami bwa Misiri. None badukura dushira ijya Misiri tubonamo abazungu, nibo tubonamo abarabu, ntiyarabirabura, ntibizwi. Mu minsi nzobabwira ibisekuru byose by'abantu baba mu Misiri, ndababwira ibisekuru byose by'abantu baba muri kano karere duherereyemo, tuyisunze Bibiliya. Hagirimo ibintu byinshi nuko tutabiraba, tugira umwete wo kubikurikirana. Rero iki kibazo reka twumvirize umuvugizi wa M23 avuge impamvu Masisi yafashwe, n'impamvu y'abo banyaburaya n'abanyamerika bandika ivyo bishakiye. Agahinga twashizeho umukono twagashizeho ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu 2023. Ubwo rero umuhuza wari wadutumiye iwe i Rwanda muri Angola yatwizezaga ko agiye guhamagara leta ya Kongo nayo ikaza igashira umukono kuri ako gahenge. Kugeza uyu munsi ntabwo iyo sinyatire ya leta ya Kongo ntabwo iraboneka, ari nayo mishyikirano duhora dusaba buri gihe kugeza amagingo ya ngaya, ariko leta ya Kongo yarinangiye murabizi. Naho ubundi rero ibyo bavuga ngo gusubira inyuma, twebwe kwirwanaho. Reba ejo bundi umukuru w'igihugu cya Kongo Tshisekedi yagiye Burundi gusaba izindi ngabo zo kugira ngo zize kuturangiza. Bohereje amakamyo 22 ava i Bukavu aza ahitwa Ikarehe, bashaka kudutera ahitwa Ingungu ngo baturangize. Haje amakamyo 22. Ubwo niba twirwanyeho tukaba tukiriho umunsi wa none, isi irashaka ko baturangiza. Duhora dusaba ibiganiro, ntuzi neza ko duhora tubisaba buri gihe cyose. Ntuzi neza ko n'ibihugu by'ibituranyi bishaka no kubidufashamo, n'akarere bose baba bashaka kubidufashamo. Baraduhamagara twebwe i Rwanda tukajyayo, kandi iriya process yaho itareba n'abakongomani, ireba ibihugu. Ariko umuntu akubwiye ati egijo nditeme nkurangize, urumva hari aho ugera nawe uti nyaboneka namwe nimurebe aho tugeze. Rero n'ejo bundi twari twizeye ko abakuru b'ibihugu bari bushire umukono ku masezerano y'ibyo bari bumvikanye ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 kumwaka ushize, ariko byaranze ku munota wa nyuma. Hari benshi nta nubwo mwamenye uko byagenze, uko byanze, ariko twari turabizi yuko twe tuba hano. Abasirikare ba leta ya Kongo bari ku rugamba hariya Imatembe muri Rubero. Twebwe twaravuze tuti reka tureke twe kurwana. Bo rero bagira ngo koko baturangije ko tutakiriho, babwira intumwa zabo muri Angola
bati mureke ikibazo twagikemuye mu buryo bwa gisirikare, nta mpamvu yo kongera kwemera ibiganiro. Muzi neza uburyo twisanga, ntabwo dufata twisanga ahantu tuhagera ari uko baduteye. Baraduteye, intumwa zacu ziri Kinshasa zagiye gushaka ibiganiro by'amahoro, baradutera. Intambara rero naho yatangiriye kugeza n'amagingo yangaye. Nibaza ko dushingiye kuri ivyo avuze biragoye ko twongera ko ibindi, kuko n'ikibazo kibaraba nk'abakongomani, natwe kituraba nka bene wacu, kuko twicwa rumwe, twicwa n'abantu bamwe. Abajenosideri bari muri kano karere nibo batwica. Nkavugana uyu munsi ababa mu duce M23 yafashe, abajenosideri bo mu ntera bose bahungiye i Burundi, niho baguze amazu, niho babahayeho kuba, bariraramiye. Mwarabyumvise mu nama nshinga amateka byashitsemo, umukuru w'inama nshinga amateka akivuga ibyo yishakiye. Ariko nagenda babwire ko ari umunsi umwe, igitondo kimwe, muzosanga Burundi bwugaye, ari izo nterahamwe zidashobora gusohoka, ari izo mbonera kure nabo badede badashobora kuvayo, hanyuma bakisanga nk'umunsi umwe. Mbe murashaka kwibaza nk'igicapo nk'umunsi umwe mwosanga abarundi n'abanyarwanda bashize hamwe mu guhiga abajenosidere muri ibi bihugu birimwo? Murabona iyo scenario ingene yogenda, iyo foto murayibona? Kuko imutiyumvira ko bishoboka. Abanyarwanda n'abarundi turi bamwe, umwasi turamusangiye, uwica umututsi muri Kongo, mu Rwanda niho yabanje, ubu mu Burundi nta uryogora n'uriyo arahoze, ntazi urumurariri ko azopfejo canke hirya y'ejo. Bagaca batangaza za korota, izahabu na za nikere ko ubukire bugira buze, naho batumye ibipanga babifise mu mazu yabo. Mwarabibonye ejo bundi. Barundi kazi kanura mubone, amakungu ntabakunda, mutigwanye ko mumwigwanirire, mugwanire imiryango yanyu, mugwanire abana banyu, murabaraga ibyabananiye canke ibyabananiye baso. Nibaza ko mukwiye kuva muri politike zitarizo. Nta politike nimwe mu Burundi ishoboka atari yo kugwanya abajenosideri, kandi iyo nayo ishingiye kuri kahise ko kuva kera. No kuvuga ko tutagiye kasi ngo twicare tuvugane ibijanye na kahise, ibijanye niyo bazananye, ntibizopfa bishobotse yuko abo bajenosideri bashira imbugita mu bwubati, ntibizopfa bishobotse ko bashira inkoho hasi, bazokwama batwica. Politike rero yose mwozana itari iyo kwicara ngo tuvugane ukuri ntishoboka. Ni muri kubesha abarundi. Iyishoboka niho tubabwira ko bagomba guhagarika kwica umututsi, kandi bakemera ko tubana mu mahoro. Bitabaye ivyo tukagwana, hakaneshwa umwe, uzoneshwa azoca hapfa. Mugabo ibyo bindi muhendahenda ntibishoboka. Rero muri Kongo kibazo bambajije cy'Imasisi, Imasisi mu nwe M23 ntibateze kuyirekura, kandi ahubwo n'ahandi ndakeka nibabandanya kubatera, kuko barabakurikirana bakabasonga ko bagaca bawuhenya bakiruka, bazohabasanga. Ikibabaje n'abasirikare b'abarundi bariko baragwayo bazira ubusa. Tumaze kubona abasirikare benshi barutse kugwa muri iyo ntambara, aho sinogenda ntabibukije abasirikare benshi bamaze gufatwa leta y'u Burundi temera, kuko M23 ivuga ngo leta baganire, ko na mbere yaho baraganiriye ibyo guhagarika iyo ntambara muri Kongo. Baraje Burundi, twaravyumvise bisimwa bivuga, ariko barahiye bararengwa kwemera ko abasoda arabiwabo. Abasoda barababonye, baraberekanye ku mbuga ngurukana bumenyi, baravuze matrikire n'amakambi naho bavuka, nta numwe atabizi. No kuvuga ko iyo leta ari kimena banga. Uwo mukuru w'igihugu cy'u Burundi simfisi izina no mwita, ibara ryaraguye. Mwese nimushaka izina mu muha, yihakana ingabo yarungitse ku rugamba muri Kongo, yihakana ingabo yarungitse muri Kongo kumucira amafaranga y'amadolari, yihakana ingabo akabanda yarungika izindi. Ubundi abo bajayo bo ntibafise ubwenge, muja gukora iki? Ngo mutagiye ngo barabapfunga, ugiye naho bazokwica bagufate mbiri, uzoca ubuwana. Wagumye ngaho kwiyo nkoho ufise itapamwe ibiharage, iyo nkoho ko yoshaka kuguhisha ijambo mukavyanga, canke mugezeyo mukamenyere mu bigenza, muja kurasa bene wanyu mubahiga kwiga. Ikibwirwa n'icumbi cyerekwa n'ikibona. Ariko nagira ndababwire ngo ncire umugani abanyaburaya ngo akataretse kabagasema. Ibyaha badukoreye ni byinshi, ibimenyetso byabyo byose turabifise, bimwe twarabyanditse mu bitabo, ibindi turabifise ngaha. Nagira ndababwire ko hariho n'ibitavugwa, inedit, ibitavugwa. Hariho ibitavugwa
bicaye aho, hariho n'ibitabo vyanditswe uko nyene bitavugwa twafashe birimwo abantu bacu bishwe. Nagira ndababwire ko akataretse kaba gasema, nibatemera ko twumvikana ngo bazoguma batora ibintu ku buntu, bazokwisanga atanu bashobora guhonyura muri kano karere. Sije no hohera abantu bashobora kubura ubwenge bakabura n'ubambika ipantaro. Murakoze. Nshuti bagenzi mutwumviriza, amahoro y'Imana abane namwe mugire aho muba mwubahwe. Murakoze.